indwara ziri n'ivyankabuzima canke n'ivyangirizabuzima. Yesu ashimwe kandi adufashe. Indwara n'ivyangirizabuzima, ubuzima nabwo tubufise buri mu bice bibiri. Hariho ubuzima bw'umubiri, hariho n'ubuzima bw'umutima. Yesu arakiza cane indwara z'umubiri kandi abishimirwe mbere. Dusangiye ijambo rivuga ngo emerera Yesu agukize indwara zose. Imana ishimwe cane. Yesu arakiza. Imana ishimwe. Mugabo kandi hariho n'izo ndwara zindi z'umutima, akatari gake zivyura n'indwara z'umubiri. Abashakashatsi bavuga ko iyo umuntu asenga Imana ko neza, akingirwa indwara zishika 70% biturutse mu bucuti bwiza gusa afitaniye n'Imana. Nibaza ko igituma ni kubera Imana ikunda gukiza umutima imbere yo gukiza umubiri. Twemere Imana idukiza indwara z'umutima kuri uno munsi. Imana ishimwe. Aleluya. Tubishire ku mutima rero, turondere ico Yesu avugana natwe. Amakuru yo mw'isi yose sinzi igituma avuga ko urupfu runini canke igitigiri kinini c'abantu bapfa bahitanwa n'indwara y'umutima. Niyo ndwara yitanye abantu cane, umutima usanzwe, umutima mubiri. Umwe babaga canke bakawukuramwo, numbazi kugira bawukuyemo ngira biragora. Vyoshoboka ko wawuhindura n'uwundi, ntavyo nzi. Ariko urya nyene indwara zerekeranye n'umutima nizo zizanye impfu za benshi mw'isi. Niyo matohoza, niko ubushakashatsi buvuga. Sinzi igituma bimeze uko, ariko indwara z'umutima utaboneka, qu'on ne peut pas opérer, indwara z'umutima badafata mu ntoki, utabona, nizo ndwara nagira ngo twakiriremwo ugukiza kwa Yesu, kuko kenshi cane ni muri izo ndwara havamwo ubundi bwoko bw'indwara. Imana idufashe cane. Mwibuke ko Imana yasezeranye ku bantu bayo ngo sinzobateza indwara nk'izo nateje abanyegiputa. Ni jewe Uhoraho, Jehova Rafa, Imana ikiza indwara. Imana ishimwe. Dusome muri Zaburi 103. Zaburi 103 umurongo wa mbere tugeze ku 14. Imana ishimwe. Turashobora gusomera rimwe. Mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe ibimbamwo vyose muhimbaze izina ryiwe ryera. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose. Niwe aharira
ibigabitanyo byawe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo, agahaza ubukambwe bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushasha bumeze nk'ubw'inkukuma. Uhoraho akora iby'ukugororoka, agacira imanza imahazwa. Yamenyesheje Mose inzira ziwe, ibikorwa byiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Uhoraho yuzuye imbabazi n'umunyabuntu, ateba kuraka, agira ikigongo cyinshi, ntazokwama ahana, ntahorana uburake iminsi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyadushubirije mu nkoko ibihwanye n'ibigabitanyo byacu. Nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko ikigongo agirira abamwubaha kingana. Nk'uko iburasirazuba hitanguye uburengerazuba, nikoraho uko niko yashyize kure ibicumuro byacu. Ndasubiramo. Nk'uko iburasirazuba hitanguye uburengerazuba, uko niko yashyize kure ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana bagirira akagongwe, niko Uhoraho akagirira abamwubaha. Kuko azi iremwa ryacu, yibuka ko turi umukungugu. Imana ishimwe. Aleluya. Umurongo wa 3 hatubwira ngo niwaharire ibigabitanyo byawe byose, agakiza indwara zawe zose. Ninde ariko arabwirwa ngo ni umutima wanjye? Imana ishimwe cyane. Mutima wanjye, niwaharire ibigabitanyo byawe byose, agakiza indwara zawe zose. Imana ishimwe ko hariko zose. Aleluya. Aleluya. Dukomeza kwivuza gushika dukize rwose iyo turwaye nka malariya. Dukomeza kwivuza gushika dukize rwose iyo turwaye twumva ko tutamerewe neza. Tubanze dusome muri Yeremiya 17. Yeremiya igice cya 17 kuva ku murongo w'9. Tugeze ku mvo z'umwanya, reka tugeze ku murongo wa 14. Kandi ngira harakwiye. Yesu ashimwe. Yeremiya urupapuro rw'amajana 845 845 muri Bibiliya y'Ikirundi ya kera. Imana ishimwe. Haravuga ngo mutima uribesha kuruta ibindi byose, urwara indwara itavurwa, ninde yowumenya? Ni jewe Uhoraho usesa umutima, nkagerageza urushaha, kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe n'ibikwiranye n'iby'ibikorwa byiwe byeze. Nk'uko inkware ibundikira amagi itataye, umuntu yirongera itunga mu buryo bubi, niko amera. Agicagatije iminsi y'ukubaho kwiwe rizomuvako, ku iherezo ryiwe azoboneka ko ari igifu. Ahantu hahera hacu niho ntebe y'icubahiro ishizwe hejuru, uhereye mbere na mbere. Ewe Uhoraho, vyizigiro vy'Abisirayeli, abagutaye bose bazorimarima, abakuvako bazokwandikwa mu mukungugu gusa, kuko bataye Uhoraho ari we soko y'amazi y'ubugingo. Mvura Uhoraho. Uhoraho we, nanje ndakira, undokore,
nanje ndarokoka kuko ari wowe shimwe ryanje. Iyo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Aya majambo tuyateranye dusangiremo bizodufasha. Iyo umuntu agwaye n'indwara y'igituntu canke ya malariya, hari ibimenyetso barabirako, ariko hari n'igihe biba bigoye ko ushobora gutora iyo ndwara iyo ariyo gushika babijanye kubipima bakaraba ikiriko kiratuma uyo muntu amererwa gutyo. Bashobora kurabira ku nkorora, ku bushuhe bwo mw'ijoro, ku kugenda wonda, ku kubura akayabagu, bakavuga bati ico ni igituntu. Kandi kenshi ivyo bibonye ari bine nico wohusha. Mugabo kandi bashobora kurabira ku bushuhe, bakaraba ingene ubuze akayabagu, bagateranya n'ingene urura mu kanwa n'ingene ucitse inkokora, bakavuga bati iyo ni malariya. Ariko birashika ukaja kwa muganga ugasanga ntiyariyo. Mugabo kandi urashobora kuba ivyo bimenyetso utabifise, ya ndwara muri kumwe. Imana idufashe cane. Rero hano ijambo ry'Imana ritubwira ngo hamwe ryatubwiye ko Uhoraho atuvura indwara zacu, nsesa, ngerageza. Urumva niyo vyuma vyo muri laboratoire, niyo ifise ubuhinga bwo gupima ikabibona uyu muntu ikimwishe niki. Kandi burya kenshi kwa muganga indwara bayitoye baragerageza, turetse indwara zivugwa ngo ntizikira. Mugabo kwa muganga barababara igihe cyose umuntu apfuye batazi n'ikimwishe. Bagize uku bakagira uku bagasura agahindukiza, bagapima amaraso, amate, imitsi, bagapima amagufa bakaraba bakabura, barababara. Birabarya umutima, baca babona ko hari ikintu cabateye batazi ico arico. Ariko Imana nayo ikitubwira ngo ku ndwara z'umutima vyoshoboka cane kutamenya aho bagwariye, kutamenya ikikwishe, ariko jewe Uhoraho ndabisuzuma nkabimenya. Tuje kwa muganga. Haleluya. Naragerageje kwiyumvira ibitigiri vy'indwara z'umutima canke ubwoko bw'indwara z'umutima. Bimwe biransiga, ibindi bimbana vyinshi. Avuga ibi bintu biragoye. Ariko naho biri uko, hari ivyo numva dushobora gutondeka, bimwe bidufasha kumenya ni hehe tugwarira, ibindi bidufasha kumenya ko tugwaye. Imana ishimwe. Bimwe ni inkorerezi z'indwara canke vyo nyene bigatera indwara, ibindi navyo ni ibimenyetso vy'indwara canke vyo nyene bikaba ari indwara. Kugira ngo tubifashanye, kugira ngo twivuze neza, Mpwemu Yera abane nawe. Ndabidondagura ivya mbere bishika ku ndwi, twisunze ingene dusanzwe tubayeho, tukarabira ku burorero bwofatika bw'ingene amagara y'umuntu asanzwe amera, ariko kandi tugasanga birafitanye isano ridasanzwe n'ibibera ku mutima. Hari ibintu
bigwaza bivuye mu bidukikuje. Ico ni ica mbere. Bidukikuje, umubu wakuriye ukagutera imigere ya malariya. No mu vy'umutima nico kimwe. Hari igihe imitima yacu igwara bivuye mu bidukikuje. Bibiliya ivuga ngo ntimuzimire kubana n'ababikonona ingeso nziza. Ivyo ni ibidukikuje. Ingene ubona ibintu n'ingene uza guhava ubijera mu mutima wawe, ivyo birashobora kuguhindukira ikikugwariza umutima. Hari aho ukurira mu muryango ivyo uriko urawubonamwo, canke mu bagenzi ibigukikuje bikakuviramwo ibigwaza umutima wawe. Twisunze vya bindi nyene, hari ibindi bitugwaza bivuye mu masanganya, imvune, bikomere, ubumuga birava mu masanganya bitari bike. Isanganya ziri ubwoko bwinshi cane. Inzu iramaze gusenyuka ndayirimwo, narabonye ingene bigoye guhunga. Twari muri fraternité ahantu hamwe mu Makombe, idusenyukirako. Abana b'Imana baragatunga turonka aho dusengera. Abazironse namwe muzizane tuzisengereko. Isanganya ziri ubwoko bwinshi. Niyo uhuye n'umuntu akagutuka ataco ugize, isanganya. Iyo umuntu yadutse kugukorera ikibi atari wowe wabiteguye, isanganya. Kandi ivyo birashobora kugwaza umutima wawe. Iyo ubuze umuvyeyi bikagutera ingorane mu kubaho kwawe, si wowe wabiteguye, isanganya. Ibikubayeko, iyo usanze muhira iwanyu murya duke bikagutera kwiga kwimana, isanganya. Amasanganya atari make agwaza umutima, ibintu bibi utabiteguye ariko ugasanga vyarakwononeye umutima. Twisunze birya nyene, hari ica gatatu tubona, les attaques démoniaques, ibitero vya Satani. Birateza ingwara, umuntu akagwara ikivyimba kidakira, igikomere kigatabagura ukuguru, kwa muganga bakabura ingwara n'imwe. Ukagwara umugongo, ukagwara umutwe, ukagwara iki, ukagwara pe, kwa muganga bakabwira bati nta kintu tubona. Igisebe casamye, ibitero vya Satani. Ivyo arabigirira n'imitima. Amatake demoniaque, ibitero vya Satani biragwaza umutima. Ikindi kigira kane kivamwo ingwara, kandi abantu benshi navyo bazi, ndaryohewe kubibwira abantu ndongoye. Ikindi kintu gikunda gutera ingwara ni uburuhe. Urihamba ukavyuka kare ukaryama utevye, ukabigira ukiri muto ukabandanya, ukibaza ngo ni ubusaza, naho shwi ni uburuhe utaruhutse. Kandi uburuhe ingwara yabwo iragoye. Biri mu bintu ujana kwa muganga bakayoberwa ico urwaye, ariko vyatevye haravamwo n'ingwara batora. Kenshi na malariya irafatira mu buruhe. Urazi uburuhe ingorane yabo, uteza umubiri kudendebukirwa, umubiri bigaca biworohera kwatrapa canke gufata, kwakira
ubuntu butera indwara buva hanze. Nk'igituntu kenshi kirafatirana mu buruhe bufatanye n'inzara. Aho turacavuga, murumva ko turiko turatwara ku mubiri mugabo tugenda ku mutima. Imana idufashe cyane. Iyo uburuhe rero bwakwedetse neza bukagushobora usinzira amasaha 3 canke 2 canke 4 ukabigira akamenyero, uragera igihe turagwaragurika ntumenye n'igituma ugwaragurika, mukikeka abarozi ataribo, nta murozi asumba uburuhe kabisa. Uruhe ni bubi kandi kutamenya kuriyica. Ingorane yabwo rero uburuhe, hariho uburuhe bw'umubiri uyu ubwo hariho n'uburuhe bw'ivyiyumviro. Uburuhe bwo mu vyiyumviro uca buzana uburuhe bw'umutima, dukunda kuvyita stress, surmenage, kuremerwa. Mugabo n'uburuhe ubunyene bw'amaboko n'amaguru wokumva neza nk'ubu wokwiha ingingo y'uko ugira uhere wiruka indwi ihere wiruka udahagaze, wotembagara ubibona. Ibintu biri mu mubiri wawe vyaremwe mu buryo bikenera kuruhuka, nico gituma Imana yashizeho iminsi yo kuruhuka. Imana ishimwe. No mu mutima uburuhe burabaho, ukaruhishwa n'urugamba umaze igihe urwana. Ndashimira Imana ko ari nziza, izi kutumenya ingorane dufise. Yesu ashimwe. Urashobora kwihanganira ingorane 1 fois, 2 fois, 3 fois. Nashindiria sana kwihangana ingene bagutuka, ingene bakubwira nabi, kwihangana ingene urya duke, kwihangana ingene wama wambaye agahuzu kamwe, kwihangana ingene uhora urwara, kwihangana ingene wabuze umuntu, ukihangana. Ariko iyo bibaye byinshi uraruha, uwo mutima uguma utimvye, urwana kugira ngo ntusambuke. Aho hantu wagumye wihanganye ngo ntusambuke hararuha, umutima ukagwara. Kandi ukagwara indwara zitari zike tutovuga aka kanya, ubwihebe n'ibindi. Kaba umuntu yihebuye, kaba umuntu bivanye n'ivyo wagwanye navyo, bivanye n'ivyo vyakuruhije. Hariho n'abantu bafata ingingo zimwe bakomoka, abandi bakumva umenga batoye ubwenge bw'ingene bagira ibi n'ibi, ariko waraba iyo ngingo bafashe ukamaramara, kenshi biva ku buruhe bw'umutima. Uyu munsi Yesu aradukiza byose, uvyizere. Bimwe mu vyica ni ukutamenya ikikwishe, ni ukutamenya ingorane wagize, kutamenya igituma umeze uko, kutamenya igituma wiyumva gutyo. Niyo ugiye kwa muganga bakubwira ko ata ndwara babona, udafise kwizera kw'ibisazi, uca ubabara ngo nta n'indwara bantora. Gusa je ngiye kwa muganga ntibantora indwara, mvuga nti nivyo nyene, ego je nta ndwara mfise. Nukuri iminsi yose ngenda niwo munezero ngira. Nivyo kubera Bibiliya niko ivuga ngo kubw'amaraso yiwe n'imishisha twarakize indwara zacu zose. Camvuga nti muganga urabitoye, kandi mbabara, kandi ca ngenda, kandi sindasubirayo ku kintu kanaka, nca ngenda kurondera kwagukira. Yesu arakiza. Yesu arakiza n'inkovu zigashira, arazura akazura n'abagira aciza
aho tukazibona intege y'ubugingo. Yewe wa mwanya uragiye. Icya gatanu gikunze gutera ingorane z'indwara ni ubusaza, kubera ko umubiri ufise ingene utagihingura byose nk'uko waba ukiri muto, kubera ko umubiri ufise ibintu bitagihanye. Hariho amaselule y'umubiri asaza ntasubiritswe. Ubundi abona tukiriho hariho ihinguriro riri muri twebwe riguma rikora kugira ngo ugumane akabiri nkako, rikora ngo ugumane iyo mishatsi, rikora ngo ugume uvuga. Rero hariho ibigenda birasaza mu minsi iza, uzosanga hari ukuntu ibintu bimwe bimwe byahindanye. Wobisoma neza mu gitabo cy'umusiguzi igice cya nyuma. Ubusaza rero bumaze gushika, kubera ko umubiri utagikora nk'uko wategerezwa, uca uhinduka nk'umuyimino deprime, uhinduka utagifise ingufu zo kwigwanira. Biroroshe rero yuko na bya bindi bikikuje biri kutugwaragwara bigufata, kandi bitona gufashe umubiri muri wo ntukimeze neza. Uca wiyumva rero nk'umurwayi. Ibihimba bimwe bimwe biba byataye ingufu zabyo, kandi ibyo birashika mu mpemu. Umutima nawo nyene uragwara ingwara zisa n'iz'ubusaza. Iyo muri Yeremiya Imana ituma kuri we akavugishwa ngo abasore bonagende bukigwa imikangara yocika intege, ngo ariko abarondera Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha, bagurukisha amababa nk'ibukuma, bagende ntibaruhe, biruke ntibagende bukigwe. Ni byiza gutahura ibyo Imana yariko iravuga muri ibi. Inkukuma gute wosubira kwiyubura nk'inkukuma? Inkukuma yiyubura gute? Kubera ko inkukuma ibikorwa byayo byinshi byo kwitunga ibikoresha umunwa, yaminoba kandi ifashe ikintu bigifashe, mugabo iragera igihe igafata kigakoroka. Umunwa wayo ntuba ugisongoye ugafyita. Icyo gihe kigenda ahantu mu bugaragwa, kigenda ahantu hari ibitandara by'amabuye, bikamara igihe ikubita ujya munwa wayo ku mabuye, ikubita gushika urukoba rw'inyuma rw'umunwa wayo ruvuyeko, hagaca hagaruka umunwa mushasha usongoye, igasubira igakora nka mbere. Ubwo bwari ubusaza. Umutima w'umuntu urashobora gusaza kubera ibikorwa wabayemo, kubera igihe umaze urwana izo ntambara, kubera iminsi umaze. Abarundi baca bavuga ngo kuramba no kubona. Harya kenshi ntibaba bavuze ko babonye ibyiza. Iyo babonye ibyiza bavuga ngo wapfuye ntaco yabonye, naka yarihuse. Ariko iyo bavuze ngo kuramba no kubona, baba bavuze ngo yanda yatewe n'uko nkiriwe. Nyuma y'ubusaza bumburiye, nagira ndabwira inkuru nziza ngo Yesu aravura ubusaza. Mana ikomerwe amashyi. Bazokwama biyubura mu nkomezi nshasha zimaze n'izibukuru. Ca gatandatu ni désordre physiologique, n'akajagari k'ingene umubiri ukora, n'akajagari k'ingene umubiri wataye urutonde. Biva ahatandukanye, mugabo ni uguta urutonde mu majambo avunaguye, abandi kamwandike guta urutonde. Mana ishimwe, guta urutonde rw'ingene wari usanzwe ubaho.
umubiri ukiga, kanseri ngiyo. Bakakubaga akantu kavyimvye gatoyi ngaho ugasanga hari n'imishatsi. Umushatsi wari kuja ku mutwe waje mu ntabyi. Ivyo si birozi, oya, urutonde ruke rw'umubiri. Birava ahatandukanye, benshi barabizi muri mwebwe. Ikintu ntumbere si izo ngwara z'umubiri, izo jewe nazo noshobora, nta n'ivyonzi. Ico nzi gusa Yesu arabishoboye navyo, kandi navyo ivyo turiko turavuga ni ivy'akamaro kubimenye. Mugabo bidufashe gutahura, iyo mu mutima wuzuye akajagari ugasanga usigaye uri mu kajagari kukubaho, urashobora kurwara indwara zitandukanye. Yesu adufashe cyane. Amasaha abandi baba ku kazi wowe uri mu kabari, amasaha abandi baba ku kazi wowe urasinziriye. Noneho uca witega ko muzoronka ubuzima bumwe, ejo ugeze kwimbura imbonera uca urwara mu mutima, usanga umutima utakimeze neza. Igihe abandi bahora wewe uravuga, igihe bavuga wewe urahora, igihe abandi banezerwa wowe urababara, igihe bababara wowe uranezerwa. N'akajagari utegerezwa kurwara. Mana dufashe cyane. Ikindi ni kubura ifunguro zikwiye, kubura ifunguro nyayo. Kenshi abariye byinshi cyane bagwara obesite, bagwara umubyibuho mubi. Abariye naho vyoba byinshi cyane bike mugabo bitagiramwo amayelema akenewe, bitagiramwo ivyangombwa, naho buryo byinshi cyane bike bagwara kwashi. Abandi bakura nabi, mugabo ndagenda ubwire ngo turetse ivyo, na twebwe batagwaye kwashi, mu vy'imfungurwa no mu vy'umubiri hariho amagara make tugira kuko dufungura nabi. Ahandi ntitumenye ivyo dufungura. Nigeze kugira iminsi yo kwisonzesha itari mike, ariko ikintu nari naranze sinamenya ko ico kizomfasha. Nabigize kubera Imana gusa. Hajya ku mugoroba mvuye muri jeune, kubera sinashaka gufungura byinshi kandi nashaka kumara iminsi myinshi nkisonzesheje. Rero ku mugoroba narafungura akantu gatoya. Ubwo cyane ingingo ku mugoroba nkari urusera. Iyo jeune naribagije ibyayibayemo, nagiye kubitora mu nyuma ico urusera ruri. Bari bararunzimanya ahantu hamwe ngira ngo ni mu Gipeyi. Ndarunebagura. Ahubwo ubunye muzoze murasengera ndagwamanye. Ndababesha se. Numperuka kurutuma umuntu ndamuha amahera azoje kurundonderera iyo runtu. Nigeze kumererwa nabi igihe kimwe, nibaza icomfasha bitewe nuko niyumva. Ngenda kuri Google ndababazana, none umuntu ameze nk'uku yogira gute? Cyangwa ndabara ahantu banditse ngo uza uranywa akarahuri k'umucungwe ku munsi. Yewe imicungwe n'uno munsi turaciruka nayo. Kubera icyo gihe nabigize nk'iminsi 3 gusa, nari ntegereje kumererwa neza. Ndavyemeza ko hariho amagara make tugira kubera tutaronse ifunguro zikwiye. Uri umudamu uri bungenzi, umwana wawe ariko arareba inyamwa amagufa. Amagufa ntabwo ahandi ava muri wewe. Urakeneye rero ibintu bijyanye no kurema amagufa. Bakubagira inyama.
baguha amagi n'ibindi bitandukanye. Utabironse uza wumva amenyo akurya. Abadamu mwari wamenye mwibungeze turara n'ahandi biva kubura ibyangombwa warabimenye uripanga nta menyo aribwa kubera ufise amaherema akwiye muri wewe ajyanye no kubungabunga amenyo. Nibaze ko mubitahura, ariko ibyo ni ibyo kudufasha nawe yabaye seminere yagutse, ni ibyo kudufasha kugira ngo twumve ingene umutima wacu urakeneye gufungurirwa ibikwiye kugira ngo indwara zimwe zimwe ntizidufate. Woye kuribwa amenyo uri mu ivugabutumwa, ibyangombwa mu ijambo ry'Imana, ufungurirwa ibikwiye. Woye kuronka amajambo amwe gusa, ukeneye ubutumwa bwiza buri ekilibre. Umenye ko Imana yera, umenye ko Imana ihari. Ni bibiri. Amen. Haleluya. Menye ko Imana yanga ibyaha, menye ko Imana ibohora ibyaha. Ubimenye byose. Menye ko Imana ari nyacubahiro, menye ko Imana iciye bugufi byose. Urakeneye imfungurwa z'umutima zihagije zigutokesha amagara meza kugira ngo ube ushobora kugira ubuzima bwiza, unesha ibitero by'inyuma bigomba kugutera amagara make mu mutima. Kubera ko umwanya uheze ndagejeja, Imana ibaneza neza. Yesu kubw'ubuntu bwawe kora ibitangaza byo twari igihe kinini. Data wera, kora ibitangaza bibe kano kanya. Amen. Ndagushimiye ko ubikoze, ndagushimiye ko wahoye, ndagushimiye nawe. Ibitero by'ikuzimu biratsinze kubw'ubuntu bwawe. Ndagushimiye nawe. Ibyo umuntu yanduye mu kibano mu kwanduzwa n'ibiteka mu kanya mu izina rya Yesu. Yesu, uburuhe n'ibindi bitandukanye byaremereye umutima n'ibibumveko mu izina rya Yesu. Des opérations sont maintenant. Ibikorwa by'umukiza by'ubutabara aka kanya biriko biraba. Ndagushimiye kubohora, ndagushimiye kukoze. Haleluya. Uri wewe bakanyoni kironkeye icyari aho gashira ibyana byabo. Uri wewe imfubyi ronkasi, umupfakazi aronka umugabo, impamvu utagira kiburira, utagira uwaganyira nk'umugabo aganyagaraje akuronka k'ubutabazi. Turaguhaye icyubahiro mwami.